Ndasubiye kubakaza inshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezweho mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, iperereza, agateka kazi na muntu, imigenderanire ndetse n'amakungu n'ibindi byose biba biriko biravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye mwiriwe rero, abane nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubaha yambo mwanywanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabaye kaze rero makuru yacu tugiye tubashikirize muri uyu mwanya na makuru menshi cyane, na makuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi c'u Rwanda bitameranye neza, ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, ndetse aho yagiriza u Rwanda ko ngo rufadikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu kugabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Aha akarorero yavuze umugwi wa Red Tabara, aho avuga ko umugwi wa Red Tabara ufadikanyije na leta y'u Rwanda mu guhungabanya umutekano w'u Burundi. Gusa ku rundi ruhande leta y'u Rwanda iyi ni ingingo ihakana yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yagenderaga intara ya Kirundo yabariye abanyagihugu ko ngo umugwi wa M23 ngo ufadikanya n'igihugu c'u Rwanda mu guhungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Gusa niye nayo ni ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, kavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Perezida Evariste Ndayishimiye yashimikiye ku ngingo z'uko ngo umutekano wo mu karere k'ibiyaga binini ubandanye utosekara, cane atabarira abanyagihugu b'u Burundi mu ntara ya Kirundo ngo bokwama barikanuye kubera ko ngo umwansi isaha n'isaha ashobora gutera igihugu c'u Burundi. Ibyo yabivuze ubwo yari yagendeye abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo, ndetse anavuga ko abanyagihugu b'u Burundi ari ingwanyi batazokwemera gupfa nk'intungwa nk'uko biriko birashikira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iramaze igihe kinini yumvikanamwo imigwano, aho umugwi wa M23 ubandanya gutera mu bice bitandukanye, ndetse waranigaruriye n'ibisata bitandukanye. Kandi ku rundi ruhande Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni nawe yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bagiye gufatikanya n'umugwi witwaje urwanisho wa FDLR ndetse na Wazalendo n'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yagiranaga inama n'abakuru b'ibihugu n'amareta ngaha mu Burundi yashimikiye ku mutekano mukeyi uri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aca avuga ko intambara yo muri Kongo ngizohava ibi y'akarere k'ibiyaga binini, ndetse anavuga ko ngagiye gucungera umutekano wiwe, atangura gushira abasirikare ku mipaka ihuza ivyo bihugu vyompi. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguje kugaragara ko umutekano w'ibihugu vyompi hagati y'u Rwanda n'u Burundi utifashe neza, ndetse yagiriza u Rwanda ko ngo rwoba rufadikanya n'imigwi yitwaje urwanisho, ndetse akanagiriza u Rwanda ko ngo rwoba rucumbikiye abansi bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015. Ni mu gihe kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye nyene yugara imipaka, avuga ko igihugu c'u Rwanda ngo caba citegura gutera intambara mu Burundi. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yagendera mugenzi we wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, aho vyagaragaraga ko bari bafise ubumwe ntangere, yashimikiye ku ngingo atavuga ko ngo we na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bariko barategura umugambi wo gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda, bagakura ko Perezida w'u Rwanda ari we Paul Kagame. Muri ico gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari yaganiriye n'ugwaruka ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, avuga ko ngazofasha urugwaruka ko gutembagaza intwaro y'u Rwanda irongowe na Perezida Paul Kagame. Ico gihe kandi na mugenzi we wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo nawe yavuze ko ngo azorasa Kigali yibereye Kinshasa, aho yanavuga ko ndetse ngazokwaka uburenganzira inteko ishinga amategeko ikamuha uburenganzira bwo gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye mu majambo ye yamye avuga byagaragaye ko adafise intumbero yo kugurura imipaka ku bihugu vyompi. Gusa nuko
nubwo biruko mu minsi iheze yashikirije amajambo avuga ko ngari we yoba yarananiwe ngo gushaka amahoro n'umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane cane hagati y'igihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Yaciye avuga ko mu gihe vyogenda neza azokwinyarukira ashike mu gihugu c'u Rwanda aganire na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame maze baganire kukugera umutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane cane mu Burundi n'u Rwanda ngo vyohava vyongera kugira imigenderanire nk'uko vyamye ku ntwaro y'abasekuru n'abasekuruza. Kuri ubu rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yohereje umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ngo agendere igihugu kibanyi c'u Rwanda kugira ngo baganire na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame warabira hamwe ukongera umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini wobandanya ugaruka. Kuri ubu rero umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'umutambukanyi we bakaba bishikanye ku kibuga c'indege ngaha i Kigali aho bagiye kuganira n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda kugira ngo barabire hamwe uko umutekano wogaruka ngaha mu karere k'ibiyaga binini nk'uko amakuru rero turiko turahabwa n'amasoko yacu ariko arabidushikiriza ngaha mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Mu yandi makuru kandi tuyobandanirije kubiko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nuko inzu zigera ku 500 mu gihugu cose zigiye kubakirwa bantaho nikora mu kubafasha nabo ngo bazashikanwe muri yambona kazoza y'igihugu ku mutumba wa Karugembe zone Muzinda komine Rugazi intara ya Bubanza niho hatangurizwa ibikorwa byo kubaka inzu 40 ziri mu nzu 500 zizokubakwa mu gihugu cose zubakiwe abene gihugu bafise amikoro make kuri uyu wa kane igenekerezo rya 24 ntwarante 2000 ndamukiza 2025. Ivyo bikorwa bikaba vyakozwe ku bafatanyabikorwa b'umuryango w'abayisilamu wo muri Kosobu bafatikanyije n'ishirahamwe Deni Fenire Turuke. Rivuzimana Maripo Ahmed ajejwe ibikorwa muri Kosobu ngo mu muryango w'abayisilamu bamwe barangwa n'umutima w'urukundo babona ko rero ngo mu gihugu hakiri abafise amikoro make batagira aho bakika umusaya biyumvira ko ngo bubakira inzu gutyo ngo nabo bakazoshika muri yambona kazoza igihugu gifise nabo ngo barara ahantu hameze neza. Kubw'iyo ndongozi muri ivyo bikorwa byo kubakira abo bantu aho nikora ngo ntibazocagura bisunze idini canke ibindi bazoraba ko umuntu akenewe gufashwa hama bamwubakire iyo nzu. Cleophas Nizigiyimana uramatari w'intara ya Bubanza yari yateye iteka ivyo bikorwa ari kumwe ndetse na musanteri wa komine Rugazi ngo izo nzu zije hageze kuko ngo muri ako karere haciye baciye ibihuhusi byinshi by'intambara bituma imiryango imwe n'imwe ibomorerwa amazu. Rero ngo kuba babiyumviriye ko ngo niteka ngo ni umunezero udasanzwe. Si abo mu ntwaro gusa bakenguruka kuri ico gikorwa n'abagiye kubakirwa izo nzu barashima ko izo nzu zije hageze ngo kuko batari bakironka aho barikika umusaya nko mwa bino bihe vy'imvura hoho ngo birabagora cane uko ngo bashobora kubaho n'abana mu nzu bari ahantu hava cane. Abdulhamid Kuti aserukira Deni Fened yafadikanije na Kosobu kubakira izo nzu abo bantaho nikora ngo barashimye ukuntu abo mu ntwaro bavyakiriye bamaze kuzana ico ciyumviro ngo biteze ko bagiye kububakira izo nzu nziza kandi ngo batazosubira kugira ico kibazo co kubura uburaro bwiza. Inyuma yo kugurura ivyo bikorwa aho mu ntara ya Bubanza bakazoca babandaniriza no mu zindi ntara mpaka izo nzu zigera kuri 500 zakwije uburyo budakundiye kandi ngo uburyo bubakundiye baranategekanya no kubaka
bakavuga ko nyine ubwo buryo buramutse bubakundiye babandaniza no babandanya banategekanya no kubaka amashure y'uburaro y'imyuga ndetse no guteza imbere igisata c'indero n'inyigisho ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka rero tubashimire mwese mwari muri kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri iyi mboneshakure yanyu mukunda cane ya Isange TV, imboneshakure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabashimiye rero kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga. Reka dube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko n'amakuru muba mushikirizwa n'imboneshakure yanyu mukunda cane, imboneshakure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza.